ubushobozi bw'abakinnyi ba equipe ya Madrid si bubi ahubwo ikibazo ni kimwe mbega baraza ko babikora mu buryo bumeze gute mu kuza kugaragaza ubwiza bwabo kugiye kuraba equipe ya Talavera ku munsi we ariko bwana Robert ugejeje kuraba ligne d'attaque y'uno mugore ya Madrid bagiye gutanguza aba numero 9 gusa ariko imbere hari yagizeho Kylian Mbappé roti nk'umu numero 9 Gonzalo Garcia nk'umu numero 9 na Endrick nk'umu numero 9 buriya Mbappé si numero 9 buriya nuko gusa nuko akina numero 9 uno musi akishwa numero 9 kandi zanamaze kumuzamo vyogorana cyane Mbappé ko yoguha ibiharo vyiza ari ku ruhande nk'uko uno musi kabitanga ari kuri numero 9 kanatsinda tosha no gutanga karuriro ka hafi kagaragara uno musi Rafinha wa Leeds United yakina 10 kandi yabaye mwiza cyane ariko no munsi muri FC Barcelona mushire kuri numero 10 nashaka kuguha ibiharuro vyiza nk'uvyo wari witegekanyije rero umukinyi wese rero arashobora kuba muri equipe agakinishwa mu ruhande karanarumenyerera gusumba na poste yiwe de formation yego ariko ikintu cyo gusura inyasi ikintu kimeze gute yego kuvuga ngo Mbappé ni numero 9 byo birumvikana ariko hari iruhande runini yoshaka gutanga nko kuri foyer kuko imyaka akinye kuva muri equipe ya Monaco gushika muri equipe ya Paris Saint-Germain akina ku ruhande rwa numero 11 kwa numero 11 nivyo rero kumbwira ngo atangwa nka numero 9 nga ku ruhande birumvikana ko rimwe na rimwe bavuze ngo mbega Mbappé ko tumuze muri equipe Madrid ndazokina 11 ho ko na Vinicius Junior ngo iyo qualité nubwo bushobozi bw'uno mugabo arabufize gukina ku numero 11 ahubwo ikibazo cyari gikaze hihi mbega ubita Gonzalo Garcia azokina gute n'ubita Endrick nico kazo gihagaze kuri Mbappé no moment kono mukinyi yo bizo gukina poste irenze mu kibuga kuguzana nabufise ntanaguciyemo ariko bwana Robert yego ku munsi w'ejo ni nano mpamvu na ndavuga ngo Real Madrid yatanguje ba numero 9 mugabo kwa kuri nyine ko wasanga Gonzalo Garcia karakina kuri numero 11 witwa kakina nuvuga ngo numero ruvuga ngo 7 ariko kandi na Endrick yakina kandi yongera gira iki agaruka nuvuga ngo hagati mu kibuga bigaragara ko bwana Robert na Houston Kylian Mbappé roti amaze kuba yibonamo nuvuga ngo ubushobozi bwo kuvuga ngo ino equipe yitwa Real Madrid ndamaze kuba nibona ko jewe Kylian Mbappé rote ndi wa mukino uvuga ngo menyere gukina kuri poste numero 9 ku munsi weje niba uravye n'isindo karatinda bya mvisi nuvuga ngo bisindu byo mukino uvuga ngo nka numero 9 niba mbona ko uvuga tuno munsi uravye harakano wara Robert yaravuze avuga ngo ino equipe yitwa Madrid ngo si question y'abakino uvuga ngo batanguye mu kibuga ariko kandi aho kantu je ndacho ngo ndavuga ko karimo wanashaka uti kubera ikibwana Houston na Robert ku munsi wejo Real Madrid imaze kuba ibona ko imaze gutsindwa ibitsindisha kuri 2 kandi canke ikiyarushwa na possession vyagaragara ko ino equipe itwa Madrid hari ukuntu menga nguvu zabo ziko ziragabanuka vyanagaragaye ko uwitwa Xabi Alonso yabiravye aravuga ngo reka ngerageze kuraba baki bamwe na bamwe bariko barakina hagati mu kibuga ndabakuremo niho twaje tubona uwitwa Xabi Alonso akuramo umukinyi yitwa Endrick akuramo n'umukinyi yitwa nde Ardagira inja Jude Bellingham yiza n'izina yitwa nde Chouameni tuza kubona ya equipe yitwa Madrid nanye irakina mugabo naho nuvuga ngo Jude Bellingham ubwiwe ivyo yereke ku mugoro wejo vy'ukuri ntabwo no bishima nkuko bikwiriye mugabo biragaragara ko Paris najya ni igaragaje neza reka byoroshye ko kwigura cica kure match yamunani Jude Bellingham yaramunaniye niko twoza ko tutabivuga kuko uravye ivyo ikarerekana mu kibuga inyuma ko yinjira mu kibuga nta kintu uvuga ngo gisumba ico bitwa novuga ngo waratage karakina kuko n'ibisizo vya ko yatinjira ku munsi wejo vyinjiye mwe na bimwe bitsindo shika kuri nimba nihenze ni kimwe vyagaragaye ko na position uvuga ngo ko yerekana uvuga ngo equipe itwa Madrid yamaze kwirusha kuko genda urabe bwana munandabire neza igice ca mbere ku ruhande wa equipe itwa Madrid uvyumve neza yego Real Madrid yari ifise ibice novuga ucuta kubina bikompara n'ivyi match yose Real Madrid igice ca mbere yari imaze gutera amashuti 18 ku munsi wejo wadakura abashuti novuga ngo zaciye mu goal zarishiya kuri zine ku ruhande rwa equipe Talavera imwe possession yari ibice 72 ibice 28 ku ruhande rwa equipe yitwa Talavera amakorone yamaze kuba 9 ku ruhande rwa equipe ya Madrid amakone kuri 3 ku ruhande rwa equipe yitwa Talavera wadakura ama offside naho nyene vyagaragara ko neza ino equipe ya Madrid imaze gukora novuga ngo service giziki teziki ucura kuraba mugambo kino wo ku munsi wejo match ya Madrid bagi kuba bamara match bigaragara ko afite ibice 36 mu Talavera ise 32 bisigura ko igice cyambere cyabagwe kandi mugabo nababakino bari binjiye mu kibuga ca munyuma nkabo bakiba abo ba Chouameni abo ba amazina zikwiza ya Jude Bellingham kukuravye abiko barinjira yara amazina vuga ngo atandukanye mugabo yerekana ko aje kwayongana vuga ngo inguvu tariki bitandukanye no vuga ngo n'uwitwa no vuga ngo George Castel ko uwitwa Xabi Alonso ku munsi wejo no vuga yagize remplacement kuri zine ku munsi wejo vuga yakoze zikwiye ko n'uwitwa Virginio ubwiwe ntabwo yinjiye mu kibuga ku munsi weje yenza marano vuga ngo match reje kubwa niko ndavuga ngo nimba tware tubonye Real Madrid kirakina kuya ku munsi wejo
nivyo dushaka kuvuga ngo si question ya kibatanguye mugabo amakosa mwamwe nimba Real Madrid yatsinze ku munsi wecu amakosa ndayagiriza defense Real Madrid ku munsi wecu muri football kugira ngo ikibona ridike muri football nigikurikira hakwikosa gane itsindo cinjira haba ikosa nta gitsindo cinjira hatabaye amakosa ngo ati swat hagati mu kibuga canke ngo ati gufunga abanzona ryatandukanye mu kibuga bakaza kuyafunga nabi kaza gutsinda ico gitsindo ejo defense y'umugwa Real Madrid yari ifiswe na Alvaro Carreras, Edin Hodgson, Jimenez hamwe na Fran Garcia. neza cyane Muri axe hariho Fran Garcia, hariho uno Alvaro muri axe harimo Alvaro Carreras ndetse no Edin Hodgson. Ubundi bayidemitaho bo bibereye muri mu mvune birumvikana hari umukinnyi bafise kuri bench bita Raul Asensio yamutanguje mu kibuga afise option cyangwa afise impamvu yatamutanguje mu kibuga imbere y'uwo mukipe wa Talavera Jezi nakunda kuvuga ngo reka turabe ama equipe abiri yahuye uburyo angana equipe Talavera na equipe Real Madrid nico cyane namangaruka nkavuga ngo rimwe namwe sinoza gusigura nsigurira umuntu amubwire ngo ngabakinyi batanga ngo wabaye kibazo ngo bituma equipe Madrid kina nabi nkibaza mbega equipe ya Madrid ubugingana n'uburemere ifise yabwirizwa kuba iri impose imbere equipe ya Talavera twazime division mu buryo bumungana kuriya kuko ugiye kuraba bwana Yuson na Ridike naravuze ikintu kimwe kwambara jezi ya Madrid wambaye badge ikomeye wabwirizwa kuba umukinnyi ufise urundi rugero rudasanzwe kuba wambaye iriya jezi waba utsangwa mu kibuga waba kuri bench ni ikintu gitangaje kumva ngo of course ugiye kora muri attack bugiye tanguje abakinyi hari nubwo ati abakinyi basanga basangiye poste atangwe mu kibuga ariko muri cyagiye cyo kwambara iriya badge iriya jezi ya Madrid ni gute uyidefendamo uko barakubwira ngo hari ahantu ushobora kugera ibyo bagusaba bikabwiriza gutanga ibikigena 50% sibwo ugasanga uri mu bindi equipe usanga ari ibyo bagusaba utanga ku 80% kuko kugira ngo buri mwaka nta pressure gikombe gukeneye ko ahubwo gusaba buri giye kuvuga ngo fasha equipe ya kugira ngo imaintain mu cyaro cyambere siko bitandukanye na equipe buri mwaka kubwira ngo dukeneye gikombe soit Champions League La Liga Super Cup byose twitahukane siko cyo ndakubwira ngo iyi Madrid biragaragaza ko equipe itakomeye kuko equipe ikomeye nziza igira bando touche na equipe 10 batangura mu kibuga nimba kuko Madrid batanguje bando touche siko ndabigiranye na Barcelona ko zose niko zimeze zose nizikomeye mu buryo bwa bando touche nimba equipe igira 10 batangura mu kibuga gusa itagira bando touche sibyo muri ya question y'imvune equipe ishobora kugira equipe izoshibaho mu buryo bumeze gute nico ndakubwira ngo rimwe ama equipe biri muri Spain yarabe neza buryo amezemwo hari gihe twakoze ngo equipe akomeye ngo ikomeye ubundi Robert yego harakantu kakomeye vuza avuga ati harige dushaka twimvira mvuga ngo imigwi yo muri Espagne ko ikomeye yego ubundi buka ko twakoze ikiganiro sindi ko cico ku munsi wa kabiri ku munsi wa kangahe twaravuze ati equipe itwara Madrid ni equipe nuvuga ngo ifite abakinyi 11 nuvuga ngo batangura amaga abakinyi nuvuga ngo basanzwe bari abakinyi nuvuga ngo basanzwe boshaka kuza batanga imvune nuvuga ngo zitandukanye kuri Real Madrid nta bifise kuno munsi ikire bigaragaza unayivuze neza uravuga ngo nivyo ni equipe itwara Madrid ifise amazina cyangwa ifise n'izina wana ubwayo yego ariko ku munsi weje ugiye kuraba wanashaka na Xabi Alonso ubwiwe igituma novuga ngo n'abakinyi babaramplasa nta nabwo afite nta bado tusha afise kuno munsi uti kubera iki nta kuntu na kumwe uri equipe itwa Madrid ushaka kumbwira ngo ukore attaque igitwe n'uwitwa Enrique Kylian Mbappé rote n'uwitwa Gonzalo Garcia uti kubera iki aba bakinyi bose uko ari batatu apare y'izina ryovuga ngo Kylian Mbappé rote wewe yoshobora kuza gukina kuri 10 uko yaba kwa Monaco yaba ku equipe ya Paris Saint-Germain yaza kakina neza no muri equipe nationale yarakinyigiye kireke akiri kumena Giroud yes urakoze cyane uno munsi rero ushobora kuri yumvira ukavuga ati eske Gonzalo Garcia n'uwitwa Enrique baraza kuba bakinana neza n'uwitwa Kylian Mbappé tuko tuzi bose uko ari batatu ico bajejwe n'ukugira iki n'ugutsinda ibitsindo ahubwo z'abantu bajejwe gukreya maukazo naho twabonye wanashaka izina rya Enrique ryaje rigakorana uvuga ngo rimwe na rimwe ko na witwa uvuga ngo umuheza yitwa Xabi Alonso ryaje rivuga ngo buriya witwa Enrique yakinye match nziza kuri no musi ariko kuno musi tubamweshe neza akora nawe ndamukemanga hari ukuntu menga koresha baranga mutima yeshi gusumba ibindi bintu byose witwa nde uyu mugabo bita Xabi Alonso arayakoresha n'ivyo nyine no musi ariko rero cumbwira neza wewe uritwa Xabi Alonso ucugenda ukaraba wanashaka ushavuga ngo nta bando tucho fise kuri no musi yego urafise izina rya Vini Junior ku gatebe witwa Brahim Diaz we yagiye muri Maroc gukinira equipe nationale ufise n'witwa Franco Mazzuono n'witwa Ardagin kuvuga ngo kuri nimero novuga ngo indwi wari ufise amazina shika kuri 2 canka 3 yoshaka gukina kuri iyo poste nimero ndwi aho ndavuga witwa Rodrigo aho ndavuga izina rya Franco aho ndavuga n'izina rya nitwa Ardagin aho nshatse kuvuga iki mu gihe wabona ko hari abakiye bamwe namwe udafise muri squad yawe
nimba wifuza gushobora kuba uza ugakina match nziza, nimba wifuza kuza kuganya ikibanza cyawe muri equipe itwa Madrid, utegerezwa gukinisha abakinyi bawe beza. Nukuvuga ngo uwitwa Rodrigo, uwitwa Vinicius, uwitwa Jude Bellingham bari kugatebe kabasubirira abantu. Ushobora kuvuga ngo ufise abakinyi novuga ugiye gukina equipe Talavera yo mu cicaro ca gatatu, ariko twabivuze turavuga ngo buriya Talavera niyiza kukwiga si uza kuyiga kuno buzikikira kina kuno musi. Ubundi ku musi weje twaravuze ikintu tuvuga ngo Real Madrid na Xabi Alonso nibamusavye kugira iki, nibamusavye kuvuga ngo utsinde gusa, ahubwo bamusavye kuvuga ati uratsinda mugabo utsinde werekanye ko wagize iki contribution kugira ngo Real Madrid ishobore gutsinda. Ariko ku musi weje nimba Real Madrid yatsinze ku musi weje, Real Madrid ntacu nobwira ngo je ngo no musi ngo yakinye match nziza, ntacoza kumbwira ngo itwa Xabi Alonso ngo yakinye kina kiriya. Uno musi nivyo warose ntsinzi bora equipe yitwa Talavera ni equipe cyo ca gatatu, ariko kandi we ntacoza kumbwira ngo ubwira Florentino Perez ukamubwira ngo uno musi utegeza kuvuga ngo wakinye match nziza. Kandi ndavuga ngo ubwanje novuga kwa Real Madrid canke match yo ku musi weje kina equipe ya Talavera, ubundi ikintu cyo kuvuga ngo bakinyi babasubirize muri equipe ndaza ko ndakivuga ko. Ariko kandi n'urugero turwo gwitwa Xabi Alonso nako nyene turuvuge kuko Xabi Alonso nawe nyene ushaka kufisa abakinyi bosha kuza gukina poste nziza, mugabo bakaza ukadusanga bo bikora gucanka uri kwakinisha abakinyi bariya bikorera kugora. Dani Ceballos ni sawa, reka turabe bona ridike abakinyi batangwa mu kibuga ubwiza bwo bafise muri equipe ya Madrid wanashaka no muri football ubu tuvugana talent. Ubwo yerekana kuri gatatu bita Fran Garcia nizera ko arengeje urugero gukina muri equipe ya Talavera. Kurugero ararurengeje igice cya gatatu Talavera siko Andri Runini amaze ko umukinyi gardien wa mbere muri equipe ya mu gusego wa Ukraine ni wa mbere mu gusego munyegori wa mbere cyane. Alvaro Carreras muri equipe nationale mutsinyo ka kuri umukinyi muri Madrid amaze ko umukinyi w'igihanga kana komeye, ariko so Maxiano umukinyi ku ruhande ku numero 3. Dini Ujesen kuva kwa bana mafara umukinyi mwiza muri equipe nationale muri leader wa defense ya equipe nationale ya Espagne. David Jimenez of course umwana avuye muri academy, ariko match yakinyi nziza ku munsi weje veragaje ko abana bari muri academy bafise ubushobozi bwo gukina muri equipe nkuru, ariko ikizere gihwa n'umumenyereza ari kibazo. Turavye ko akiza muri equipe Madrid umugabo bitaza Xabi Alonso yigeze kuvuga ngo ngiye kuba ikizere abana kina muri Castilla, ariko cyo kuvura gushika no munsi nta mwana umwe tunava muri Castilla ngo aje kwigaragaza muri equipe nkuru. Twarabonye kubaza na ba Asensio kuri Zidane, yes, bazana bagiye batandukanye bakaza muri equipe nationale nkuru bakaza bakigaragaza nka Fede Valverde ko turabizwa muri gihugu ca Uruguay aca muri equipe Arsenal ramwe nka muri equipe nationale aja muri equipe ya Madrid muri Castilla azarigaragaza ko ari umukinyi mwiza. Abana bakinyi bari muri chanye defensif bari inyuma hagati mu kibuga Arda Güler na mukinyi mwiza w'igitangaza hagati mu kibuga. Dani Ceballos amaze ko ari umukinyi ari professionnel kana komeye. Franco Masantiono yakina premier division mu gihugu ca Argentine muri River Plate, hano hambira hakomeye ari champion ikomeye cyane siko. Yes, attaque Kylian Mbappé wese niko ndamuvuga kamaze ko ari class, ni grand joueur. Gonzalo Garcia yarigaragaje muri Coupe du Monde club kandi umukinisha gutsinda imigwi yose ikomeye ko banashaka mu buryo budasanzwe. Endrick ni umukinnyi we mwiza. Bano bakinyi kuri ubushobozi bwabo ni abakinyi ko ari abakinyi beza igusumba abakinyi bande ba Talavera. Ariko muri ya question yo kuvuga ngo equipe mu gihe ntafise 11 banje batangura mu kibuga, mbega ndi Xabi Alonso ni nabatondeka mu kibuga baraza kumva bimeze gute, mbega nza kuba ntanga formation imeze gute, mbega ndaza kuba ndaba message imeze gute kino gwaze kuma vyiza mu kibuga. Je namvuye ikintu kimwe rimwe na rimwe ushobora kuri umumenyereza, ariko muri cya gihe match irikira muri fonctionnement digere ngo urukino rwatanguye guhindura urukino bikakunanira. Kandi namaze kubibwira incuro nyinshi mbona ridike nkubwira ngo Xabi Alonso ni mwiza mu gucagura kinyi batangura mu kibuga rimwe sometime, ariko atari imisi yose. Ariko hagize match irikiraba ni wa mumenyereza atazi gufata decision mu kuramplasa decision mu guhindura tactique, ni kuvuga ngo ni wa muga atangure muri bya bintu byiwe. Nimba ngize formation ya bane batatu formation arangiriza mwiyo nyene, nimba ngize formation ya bane babiri arangiriza mu ivyo nyene. Ni cyagi kubona uno mugabo ndasora Franco Masantiono ndamuhagurutsa kuri bench cyenda musora avuye mu kibuga magurutse Rodrigo ko nzi bahura kuri poste imwe siko. Mbappe biranse reka nsore Mbappe nzane ubita Gonzalo Garcia kugira ngo bahore kuri poste imwe. None ubwira ngo rero no mugabo rimwe na rimwe dushobora kuvuga ngo swad equipe ni ntoyi kandi n'abakinyi nako batigaragaza mu buryo bwiza ko biragaragara ko urugero rw'abakinyi kuri bando tushi tarabakinyi beza. Ariko we nka Xabi Alonso uhari nk'umumenyereza, mbega umumenyereza afite akazi kameze gute? Ubwa mbere nukuza kumenyereza abakinyi bahari kugira ngo uronderere zirita. Icya kabiri
nimba umukinnyi ufitiye icyizere ari muri effective yawe gerageza kumudugiriza urugero ariko Xabi Alonso abakinnyi hasanze uriye kuduza urugero barikoganira urugero muri cyo gere n'akanenge ubufise nk'umumenyereza ubundi Robert uravye witwa Xabi Alonso kuri no munsi yego twisunze wanashaka nko match ishaka kuri zibiri aho novaye ko ari karisiguza avuga ngo equipe yanje novuga ngo ifise abakinnyi bari mu mvune uno munsi wanashaka nkuko kivuze cyangwa kina kigarutseko nta kintu nakimoza kuba ubwira abakunzi bari Madrid cyangwa abakunzi b'umupira w'amaguru kavuga ngo je nabuze umusaruro kubera ko bizabakinnyi ngo bari mu mvune uti kubera iki uno munsi tugende tube turaba wanashaka abakinnyi bari basangwe bahari apari kuvuga ngo abakinnyi bari banatawe mu kibuga urire Madrid novuga ngo warusanga ufise abakinnyi uvuga ngo wasangwe bakina wanashaka mu kibuga urafise witwa Redagire ufise Jude Bellingham ufise witwa Orecho Wameni ufise Dani Ceballos ufise novuga ngo amazina ba Franco canke bashobora kina kuri iyo poste waja imbere udakufise Vini Junior ufise izina rya Endrick Gonzalo Garcia ufise Rodrigo urafise umva na Kibaperote uno munsi ikintu kimwe conyene uwitwa Xabi Alonso je ubwanje nomera nk'umwemerera gato cyane naho nyene tari cyane nakanoza kumbwira ko muri defense centrale na muri defense muri rusange ako kantu akavuga ngo nivyo ushobora kuba uzugasihura avuga ngo muri defense Ede Militao ntawe mfise uno munsi mfise David Alaba nayo nari mu mvune uno mfise Trent Alexander-Arnold ari mu mvune Dani Carvajal ari mu mvune ukuvuga ngo uno munsi washaka kumubwira ngo ushobora kuba wiyumvira ukavuga ngo ndashaka gutanguza Alvaro Carreras nkamutanguza muri Ajax ariko naho nyene nawe sindavyemera kubera ko warufise witwa Raul Asensio uti kubera iki uno munsi izina rya Raul Asensio n'uwitwa Adin Josen mugiye ko rakinana muri Ajax barakinana neza kandi bakina neza wanashaka ibimeze neza kuko no waravye uko abakinyi ko ari babiri uwa mbere witwa Adin Josen ni wa mukino uvuga ngo asangwa akinisha ibintu canke niki n'ubwenge witwa uno mwana witwa Raul Asensio nawe nyene ni wa mukino vayigira Sergio Ramos mugabo nawe maze ko ndamubona mwuko yari buri wa mukino uvuga ngo afise karite canke ameze nk'uwitwa nde Anthony Rudiga nawe nari gihe rimwe na rimwe usanga ivyiwe biriko biramuca aho renda avuga ngo uritwa Xabi Alonso ushaka kukinisha Dino Jose ugakinisha n'uwitwa nde Raul Asensio bitandukanye nuko uvuga ngo Edemir nako witwa Anthony Rudiga na nuno Raul Asensio gukinana biragoye cyane aho nyene gato ucubandanya mbona Rudiga gutahuza umuntu ukavuga ngo equipe Madrid twoyitahura koko itagira aba defenseur batandukanye bari mu kibuga bakaba bari bagiye mu mvune aho sindavyumva na gato ku ruhande rwanje navuze ushaka kuvyemera imbere ya Talavera siko handi ku ruhande rw'imbere ya Talavera okay uvuze kuri Talavera sawa mu gihe ari imbere equipe Man City equipe FC Barcelona shaka kumva ati hari kibazo cy'imvune kigaragara mu mutima wa defense siko ariko barakubwira ngo la meilleure façon de prendre équipe ukurahura nayo urumva uburyo bwiza bwo kudefenda umugukura nawe urawataka siko ubu tuvugana muri attaque equipe ya Madrid nta mvune zihari siko ni equipe ikwiye ufise Rodrigo ufise Vini ufise na Mbappe nuba kinyibeza muri attaque Madrid igirako oya ni beza siko hagati mu kibuga umukinyi bose barahari babuze twari Kamavinga babuze Kamavinga wenyene ni babuze abandi Chouameni arahari umugabo w'umwongereza arahari bita Bellingham akasore bita Ardagore karahari se bose bamutenera kwiye nukuvuga ngo bari babuze nta gucimcu n'abanda babuze Kamavinga n'utwa Fede Valverde batari bari ku munsi weje neza cyane birumvikana ko uwe na equipe ya Talavera 3e division ufise attaque ufise bwa buryo ndwa bwo defenda equipe yawe wisunze ibibazo ufise muri defense ariko ufashe equipe uyihaye ubwinyagambure kugira ngo ndaguha attaque yoroshe siko nawe ndagobuje ujye bugoza kundefanda kuko kubwira ngo iyo ukora ataka equipe cyane irasubira inyuma kudefanda nawe kugira ngo ntwitsinde ariko nawe iyo equipe yihaye ubwinyagambure kugira ngo ndaguhaye uburyo bwo gukina equipe irakwataka rero Xabi Alonso hari ahantu hamwe wogira ikintu kwita mechanisme de défense qui défend kuvuga ngo hari ibibazo by'imvune fise mu mutima wa défense atari imbere ya Talavera kuko equipe ya 3e division nubwo wabongiye gufata equipe défense yo muri Castilla uravyumva ukayitera ukashya muri 1e division muri equipe ya Madrid ukashitereka mu mediane ya Real na attaque iyi equipe ya Talavera niyo tsinda Madrid nibi nabigaragaza ku munsi w'abakinyi ba Real Madrid nino equipe Talavera nanabonye mu gice cya mbere witwa Raval Kiramba Perote ko amusaba imayo Chicha bakina kuvuga ngo bariko bakina n'abafana baje gukina na equipe basanzwe bafana nabo nyine nero cyo gato bona yisoni naco gitobera kubwira ngo Xabi Alonso kina natanga kubikubwira ku munsi dusesangura ku rukino rwa Deportivo Alavés ndakubwira ngo Madrid yatsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe ariko uravye uburyo ikireka inamo ni equipe da convict yerekana ko ari equipe yagarutse kandi kanatsinda ni equipe ubona ko abakinyi barahari
kuko icyo gihe Rudiger hari mu kibuga ariko n'ubu itara uri Asensio kubona ko equipe ikiragaragaza ahantu ko amasinya atari meza amasinya negatif ikagaragaza ko equipe atari itaka muri bya bihe byayo mbega koko ubitse Xabi Alonso ko bamuteze equipe ya Alaves bakamutega equipe ya Talavera yimirije kuri na equipe ya Sevilla niyazitsinda ariko ditsina muje bukonveka ko n'imbere ya Man City azukigaragaza neza tuza ngaho nyine bwana Robert uri mu Real Madrid twarumvise ko bamusavye uno mumenyereza Xabi Alonso gutsinda inkino zigira kuri 3 ego Alaves yararutsinze Talavera arayitsinze ariko ntibawohereje ngaho gusa ngo kumusaba inkino zigira kuri 3 urumva ko mu Real Madrid ndavuga no Florentino Perez yamusavye ati biragusaba gutsinda sugutsinda gusa ahubwo biragusaba no kutwereka urugero rwiza rw'abakinyi uko ubona impact nini cyane y'abakinyi na collectivity y'abakinyi mu kibuga kundi kiragenda neza ego none inkino zigira kuri 2 Deportivo Alaves barutsinze Talavera barutsinze ariko twabara ati nubwo Real Madrid batsinze hari ukuntu batigeze bakonvenka ego bese ni kihe kintu uno mugwa Real Madrid cyangwa umumenyereza Xabi Alonso yo kwitwararika gukora mu mugwa Real Madrid kugira ngo tushobore kubona ya Real Madrid yitwa ngo ni wa mugwi wa mwami w'ibikombe wa mugwi wa ya minota ego wa mugwi udafa kuririmba ngo wawutsinze mu gihe urukino rutarahera ni kihe kintu gikenewe muri uno mugwa Real Madrid kugira ngo Real Madrid igarukane kakanyarigabo kayo ni question changement tactique nico kibazo gihari muri equipe Madrid icyo no kwita gushanja uburyo bw'imikino mu mugwa Real Madrid barabizi ko neza kuri Dr. Carlo Ancelotti ubwiza equipe yabaye mu gihugu twari ibyo bikombe yari 4-2 ntibyari 4-3 kuko kubwira ngo muri systeme classique ya 4-3 siko ni classique nabwo ari moderne yego iyo systeme gusaba ko ubu ufise frame mediateur wamukinya gumana umupira mu buryo bwiza no kuvuga ngo afise ballon ayirekora mu gihe ashaka ariko tuvuga ni Madrid ntaho hari tukwemera ko Jude Bellingham ari mediateur mwiza of course aragaragaza ko ari mediateur mwiza kabisa isi umupira maguru itunze ariko Jude Bellingham wamukinya azogumanira umupira iminota 2 cyangwa umunota umwe mbikunda no mukinya rekura ballon n'ingoga ubita abyagura no katira mukinya mwiza ko nimero 10 ariko so mukinya mwiza agumana umupira mu gihe ubona ko equipe iri kuri pression ikindi kubwira ngo ino system yabane batatu ubwiriza ko ufisa mediateur beza bagufasha kugera urukino harimo pression ata pression irimo mbega mu gihe equipe turakina nayo ikira twataka gose ni gute tuza gutuza umupira twara bukebuke mbega mu gihe equipe turahura nayo iri kwega mu gukina ni gute twonyara samati twabatsinda kirikare ino Madrid rero yabaye kuri epoque ya Zinedine Zidane ikinisha bane batatu mbega rifite mediane yabandi yarifise mediane y'umugabo bita Casemiro Enrique yarifise uwo bita Luka Modric n'umugabo bita Toni Kroos batatu mu kibuga ataka ifise Kare Gareth Bale ifise Karim Mustafa Benzema na Cristiano Ronaldo muri ico gihe yarifise uwo bita Toni Kroos wamukinya kugira ngo ndaza organiza nuko turukino mu gihe cya nyaco mbega equipe iriko bariko baratwataka cyane mbega hageze ko twataka natwe akabimanaging afise Luka Modric imbere yi wamukinya kugira ngo mfise ijisho swat rirabo mwatikanye nagiye cyanke mu gihe attaque no kwata ba defenseur basamenda mutere shoot nigize gitsindo siko bikadufasha equipe kwitwara neza ngo ati mu buryo bwa resultat ariko tuvugana mbega we Xabi Alonso nk'umutactisi mwiza nk'umumenyereza no kwati wakoze byiza muri equipe ya Bayer Leverkusen ukazogaragaza ko umumenyereza uduze neza ni gute wora mediano tunze ni gute wondera umukenyuroza gufasirita gufasha abakinyi bawe kwitwa neza mu kibuga ko no kubwiza ukuri sidi kunabana system ya 4-3 muri equipe Madrid ikirakunda ntigikunda na gatoya nasumunda system avuga ngo reka nza kurondera no gwate option muri cyage cyo kuvuga ngo siri nomera katse mukigira za kumufasha kugira ngo atakize ko rubwinyagambura bwo gukina kuko no kubwira ngo mu ma espace ego tuvugana Madrid nta munemera ikindi fisi kuko nuwe cyakira Mbappe ni wa mukinyi ubona ko kubera ko yasinze Vini Junior mwiza muri ya poste reka tushire ku nimero 9 kugira ngo ntibizotera no gutera ikibazo muri equipe Madrid ariko muri qualité ziwe si nimero 9 de formation ni wa mukinyi kubwira ngo mu gihe arose cyo no kwita espace vide arasha kwiruka kana gatsinda gitsindo na Vini ni kameze mbega ni gute nka Xabi Alonso norondera bane babiri kugira ngo ndekere ubwinyagamburiro bakinyi babiri ba mbere babataka nka Vini Junior na Kylian Mbappe kuronka espace zo gukinira kuko no kubwiza ukuri Dr. Carlo Ancelotti yatwaye Champions League 2024 kubera iki yarafise abakinyi yari umukinyi wa bane babiri agafacilita akabwira Rodrigo ati Prito umusore bita Jude Bellingham uba Jude mu gihe dufise umupira siko igerageza kuza kuduga muri série de réparation kugira ngo tuzo kurondera ibitsindo ariko mu gihe twatakaje umupira kora sirinomble uzagate mu kibuga ureke uno mugabo bita Rodrigo no bita Vini Junior bakora cyo bita pressing bwa mbere niba atora umupira niba bakinyi banyaruka uraza kora pasi imwe bazikora umupira zo gutsinda ivyo bitsindo byaragaragaye ko Toni Kroos eri wa mukinyi ari mu kibuga hagati akaza gufasha ba Jude Bellingham mu kugura umupira akarotura kwika kuri equipe ya Bayern Dominique
umupira Toni Kroos yariko yavuye akati mu kibugo ushika kuri Vinicius Junior waciye muri axe yari baro ikasare linye igisinzo kirinjira rero ngo uno mwaka tugiye kura kuri equipe Madrid kuri effectif itunze n'abakinyi ifise mu by'ukuri tactique canke uburyo bw'imikinire buri ko baragora abakinyi kuko nta mediane y'ihanga gitunze yabwirizwa kuza kudestabiliza urukino kuvuga ngo match iri kuri pression reka tuganire pression match iri ko igenda bukebuke reka twongeze pression ntaba hari kuko no kugira ngo wa mukinyi afite nka Toni Kroos ntaho hari nico gitondo kugira ngo rero systeme doje z'umugabo bita Xabi Alonso nimba ari mu tacticien vrai tacticien azubwenge kandi akuze akaba atagora ko equipe Madrid equipe nkuru namye guhindura tactique arondira imikinire undi mikinire yo gufasha abakinyi ba Madrid kurondira rezilita ko no kubwiza ukuri i Madrid urabura rezilita bakakwirukana ntuzovuga ngo nabuza abakinyi ngo ntuze effectif ngo ntoya kanatsinda president yamukuri ngo gikisa mugira ngo nta bakinyi zo kugurira rero nka Xabi Alonso ubwawe ni gute uza kurondera ubwiza uza kurondera ngo atirezita mu bwiza bw'abakinyi ba equipe utunze cimbona ko tactique ari ikintu cyambere kiragora abakinyi ba equipe Madrid nubwo ati changement tactique cyo guhindura uburyo bw'imikinire ariyo solution yoza gufasha no equipe Madrid kwitwara neza Bwana Ridike mu majambo make cyane umugore wa Madrid ukeneye iki kugira ngo dusubire kubona kuri ya level waruriko icyambere umuntu yavuga kuri uno munsi kugira dusoze kubona equipe itwara Madrid gwishe kuba ija kuri ya level uvuga twese tunayiziko icyambere na mbere itezwa kuba ifise no vuga ngo umurongozi mwiza umurongozi no vuga ngo azi ikintu cyiswiki ikintu cyiswe umupira w'amaguru ndavuga ngo bashobora kuba bavuga ati no munsi mbega football no munsi igeze ku nzira imeze gute mbega football no munsi iyindi migwi iriko irakora mu nzira gute kugira ngo bashobore gutwara mvuga ngo bikombe bitandukanye aho ngarutse ku izina rya Florentino Perez ni umwe mu baperezida nuvuga ngo tuzi ko yakoze vyiza muri equipe itwara Madrid kandi buri muntu wese yogenda akavuga ngo turashimira witwa Florentino Perez kuvyo yakoreye equipe yo Madrid kuko n'ibifite ikombe 15 vya La Liga afise mu ruhara rutari ruto kugira ngo ishobore gutwara bino bikombe nimba equipe ya Madrid ifise ibikombe novuga ngo 35 vya La Liga nimba nihenze afise mu rugero novuga ngo rutari ruto kugira ngo ishobore kubitwara uno musi rero kuko dushoboye ko tubona Real Madrid iza igasha kuba ari ya equipe iza kuba itera ubwoba iyindi migwi itandukanye icambere na mbere navuze witwa president abe mu bantu nuvuga ngo bari update nuvuga bamenya ibiba bigezweho bakavuga ati mbega Paris Saint-Germain no munsi nimba yatwaye championnat ya Premier nako ya Champions League igatwara ibikombe bitandukanye yakoze mu nzira zimeze gute uravyumva yego nimba Man City yakoye ibikondakanye igatwara Champions League vyagenze gute uravyumva aho rero maze kuba kuri president navuze ku buyobozi nibwo bwa mbere butezwa kuba bufata iya mbere kugira ngo Real Madrid ibe nziza uvuye ku buyobozi ucuta ku kintu cyakabi kivuga ngo mbega usanzwe ari umereza wewe ari muri equipe ya Madrid azi ikintu cyiswa football gute mbega hoho aramaze ko agira experience gushobora kuba nawe amenya gushobora kuba yigenza neza agashobora gutwara ikombe bitandukanye aho tutuza kugaruka kuri rya rya Xabi Alonso ko turavuga kuno munsi sivyo Xabi Alonso ni umwana wa equipe itwara Madrid umwana yaciye muri equipe nakiniwe no mugwi yes ni umwana uvuga ngo yaciye no mugwi uno munsi rero bwana Houston witwa Xabi Alonso hari ukuntu umuntu ashobora kubaho agakura akamuntu amaze kuba umuntu mukuru rero Xabi Alonso ari muri babana novuga bakiri bato bakoze vyiza mugabo bataragera ahantu bagira iki bamira akabe kabagabo uno munsi nimba twabowe Real Madrid cyo twabikombe bitandukanye nuko bagize abamenyereza batandukanye izina rya Carlo Ancelotti yego izina rya Jose Mourinho amazina novuga ngo komakomeye Zinedine Zidane bose bakinaho novuga ngo Zidane nameze nk'umwihoza kubera ko wewe yakoze ni high sport yakoze kuko wera ki muri generation y'abanyezero novuga bakiri bato uvuye reko vy'umumenyereza uraza ku encourage n'umukinyi nawe no kubakina ufise muri equipe yawe Real Madrid no muze kuraba bwana Houston abakinyi bafise kuri no munsi hari abakinyi bamaze kuba bamenya ikintu bamariye equipe itwara Madrid n'abandi bantu bataramenya ikintu batumenyere equipe aho ndavuga amazina atandukanye wombwira gute ko Fran Garcia azi ikintu Real Madrid izi kuno munsi twatanze ubwo turavuga ngo mbega kuri nimero 3 habaye witwa Marcelo Vieira habaye witwa ba Carlos uno munsi woza kunsigurira gute kushaka kuvisa izina rya Firamendi muri equipe yawe niza rya Fran Garcia Alvaro Castro muvuga kuko nawe karatuza novuga ngo urugero rwiwe kuno munsi ariko atwereka kwitwa Fran Garcia arimo muri babakino uvuga ngo nawe koramira kawe kabagabo kubera ko apara kuvuga ngo kumira kabagabo kaja kwa Benfica uno munsi muri equipe itwara Madrid
yaraciye no mu ishuri yitwa nde Casillas aje gukora ibintu vuba bitari bito kandi aracari na mutoyi ucuta kuraba uvuye ku ruhande rwo kuri nimero 3 genda kuri nimero 2 Dani Carvajal Trent Alexander-Arnold ayo mazina ndayemere yuko yoshobora gufasha equipe ya Madrid ikaba equipe nziza mu mutima defense bwana Houston Ego